ibitafari biri hano nabyo kuremera si ukuremera. Ariko reka ndayanyarutse kuko mbona n'imvura umenga iri kwirakuba. Bisubiye kubisanga hasi byogesera. Asante kwa kuwa roho yangu kuiacha hewani. Bali ya mwili ulio usafi kwa jinsi ya ndenda mukumbuye baga. Alo. Enda kumva. Uri hehe? Uri muhira? Yo. Nanje shandi mu muruba ifuru ryacu ryarabaye nabuku. Rira amatafari aramenagurika ndiko ndayagira neza. Mumuruba? Nainje kukurondera nakubuze. Ingo ndabe none. Ingosha undabo uburantera n'inkuru zibiri. Byonezera. Ego sha karibu kweli. Karibu ndi ku kazi ngaha wangu. Ni wobona. Sawa. Ego ndaje. Evidya. Karibu. Akiriye mu ishamba wihanga. Nana kimwe. Ninobi. Ego wangu wabere uko kuntu. Urakoze. Ashi. Wamenye ko ndiko ndatinya no kukuraba. Nivyo byacu. Eka kwera uri umwana wo mu gisagara. Cyo mana. Birarenze. Birenze ko. Ntera inkuru. Ujye musi kwa kane munagiye ko mwagiye mwacerewe. Ujye musi. Jo wangu. Byarashobotse. Yego byarashobotse. Mana byonezera kwera. Jewe ubu nagiye mu rukundo. Yo wangu. None jani. Ni sawa? Ni sawa. Wewe uzananye heka kumbona ufise amakaye. Jewe. Mvuye haruguru kutwari no kaye. Ngende kwibisa indirimbo nzokubisha kwa kane. Wakana ari indirimbo shasha. Yego. Naho mwana agwaye. Nzokwanda. Aragwaye? Pole sana. Ewe. Kumbe kwa kana ari indirimbo rero shasha tutokwiga. Yego irahari. Ni vyiza kwe. Bagabo niyo udirijanye mereye. Nzokwigisha kwa kane. Akwemerera kubiki nawe. Kunda kwigisha. None rumeze neza yo kwa nkega dirije nta mutima. Nshobora kugwa. Oya ntishaka kuvyanka ari gwiza kuba ari uko sora gusa. Sawa ni nguna kwa mitende nzogenda kwigisha. Basha nanje sindocibwa nisangata. Nka saa 10. Okay nangoranije nanje nzoba ndahari kwe. Sawa. Sawa ewe. Baramutse nanje narimvuye ngaho kubaga udukoti turi hano. Ego naje kuduheza ndatashe. Ego kwe. Pole. Ego nangorane. Ego. Baramutse iyo ugiye. Ego. Sawa sawa.
zo kuri wo mu gisagara abahungu bo muri aka gace wangu ngaha ahubwo bahindagura ko kujya kw'ikivuruvu kweri ahubwo nimba vyo vyakunze ubu mukaba muri mu rukundo ndafise akantu nzoguha wangu Kambarire akantu wangu nzokaguha ntugire ikibazo urakama n'ukwizo ubu uramwitanga kugira urukundo rwanyu rugume rujya nyene rutabanduka nguzobukora yo ico ngiye kugikorera ko kweri ntugire ikibazo karibu bubaka ni byiza cyane turashimira niko muntembereye bwije aho mwanyu umuntu aronse vraiment avuga n'ubu nyine umuntu ariko ari umuntu atembera Veronica ni nyacha avuga ati reka tuje kwa dirigente tukamutumaramutse mana ni vyiza no kuri ndabishima amakuru yanje neza ariko dirigente cyangwa ndakubaza wewe uhora biga bintu bya Jay na biga mushitsi ubibona gute je ndagerageza kubibona ariko ikintu umuntu ni kumanza kugitwara buke hama umuntu akacabona kugitorera umuti je ndarumvise yuko ujya musibaza bacerewe hari umuntu yababonye ahantu bari mu byabo nyene mana ico kibazo ni kugishira hamwe twese tugisengere hama tuzotora umuti nuko bijya bintu byari kuyadukuza ko mana nukuri ico kibazo ni kugisengera kweri aravuga ati ujya musibaza bacerewe yuko hari umuntu yaba yarabonye yabonye ahantu ngo bari mu byabo muga dirigente birashika kubera ntibari gushika ry'amasaha 5 baciye kari yacekwa uba yari umuntu ari gucekwa je vyaje inujya mushitsi ndababariye ko tuzobishira hamwe twese tukabisengera hama tuzoheza dutore inyishu sivyo none baga nuko bisengera kuko nujya arashara umushitsi honyene mugaze tangaye kwiga ingeso za Jay mana nukuri asha nta kindi twokora atari kubisengera ase wangu ni Jay ngo haye yiga ni bafise ingeso ahubwo niga mukobwa uvuga ko nyene afise ingeso ahubwo Jay yiganye ingeso z'urya mukobwa yibiriye mu gisagara numva ari birebire ni birebire vraiment hama dirigente sa urabona ko amasaha agiye katwe tugende kugira Veronica ntashikame nango biri kwera mushwanira tugende tuzogaruka gutembera umunsi uritsina kubera usaragiye mana nukuri murakoze cyane kuba mwanyiyumviye kuza kundamutsa biranezeye cyane nukuri tugende reka ndabashikanaho aya karibu dirigente ego kenu urayashagagu karibu turicaye uza kuyamara kuko tunyanya duhiye nkuko mana nukuri baraza biruka z'imisi rero ndagukumbura njye nari nagukumbura uraje rero mugazi imwe twavugana cyagiye usanze ndi ku kazi ya ku matafari nakantu twavugana yego wangu narose rero kakomesha nkeneye ko murambana aje byonjohera nukuri ndakubwire ndarose rero kamurero ka nguvu atari ka fake iga reka shantu mugabo kakumanze ndakavaneyo yo ewangu aha
nyamba uzoshira mu buyi nyamba uzoshira mu cyayi nyamba uzoshira mu mazi byose harakora urakoze nanjye ngahangira nzomucanda ndamucanda geno ngese ibi ahubwo urakoze ndakubwira rero ikindi wangu urazi ko ndi diligente mu rusengero bizobibanga asha nibanga uzobibanga kweri kugira ngo nawe uvyumva ibagabo ndi imbere mu rusengero gusa mana ndasubiyemo kabibanga aho rero wangu nkeneye ko murambana na Jay asha nanjye ngiye kumucanda ubu nyene asha we sawa reka ngende usigarana kazi sije sawa Amen. Dirijana kuri mutwihanganire byashe turazi ko twarose umushitsi wikora yacu nene namuhitanye tuzana nende byatumye duceyeko nta kibazo ni mwigindi ibintu ama Jay ni wewe usikie Bwana Yesu asifiwe. Amen. Reka dusenge. Mana yacu mu ijuru Mana yacu mu ijuru Achagwa hasi. Bari mwemu. Yes. ntumbarire uratwengeje Amaraba. Obwa kumaraba. Natwe amasengesho y'abasengesho. yarabishijwe n'iki Turazi baciye. Ngari urukundo rwabo nyene. Iranguranje nk'ubibaza. ndatangaye Basengerero mukakira akira turataha Nahira. bagenda babatanye Yarakihanye, ipete na kijoni agaharane izombe bababonye ubiganje kurongorana Mbwira kumbe wari usanzwe umuzi rero urya mana ndamuzi urya rwagyo mazane mana kurongora urya nko gutera ibiharage mu muriro n'ukuri mana utaye umuriro wimbura umuriro nyene nta uryagira zane reka urya ni ngare ntashoboka kumurongora umusazi nyene kumagorana mu nzu ntasohoke urya ni ngare muhira barahebye reka ivyabo tubirekesha ntibituraba twigire karane tukaje rekana navyo mana nahanya nyina uko akunda kurima mana ntazomuronka Jay No, c'est gute.